Niteka ridasanzwe gusubira guhura namwe mu kiganiro Monday Superstars, kiganiro mwamaze kumenyera twamatubazanira amakuru cyane cyane y'abastar ibiba vyabaye canke ibitegekanijwe kuba. Wibaza yuko uno munsi twakuzaniye iki? Gumana nanje kandi ico ndagusaba nukuyabona na mugenzi wawe ucumuha nyene nawe nyene acabikora nkuko washoboye kubikora. Ni kiganiro cyacu ku munsi wa mbere isaha 2 iyo bitagoranye. Kaze kandi mu kiganiro cyacu amakuru yacu twe twababwiye mu ndwi iheruka twababwiye neza yuko Kigingi ariko arategura igiteramo ciwe igenekerezo rya 14 nawe akaba ari umukomedie wa mbere ndabisubiyemo wa mbere yatahuye yuko utunganije igiteramo uri umukomedie abantu bashaka kuza ndetse n'ico giteramo kikaba mu gihe mu Burundi twe tumenyereye abaririmbyi aribo bategura ibiteramo mugabo Kigingi nawe nyene arabikora arizeza abantu bakunda gutwenga ngo narijya abari kongereza imisi yo kubaho aremeza yuko bishoboka aho mu mwaka wa 2012 arasuya kandi arabikora mu mwaka wa 2013 kugeza ubu mu mwaka wa 2022 niho yari yahamagaye abakunzi biwe ngaho kuri messe des officiers kuri Nouveau Jardin niho yari yibereye n'abakunzi biwe nkuko rero yari ko aranabivuga abahamagarira ngo nimuze muryoherwe narijya ngo ku munsi wa mbere ari konje bizoba biryoshe izoba ari weekend prolonge twarababwiye yuko bagenzi biwe niho bazoba bibereye Mutima la Comedie nawe arashima uko abantu bashoboye kwakira ico giteramo aho kwa Kigingi igenekerezo rya 14 ibintu byari bimeze neza abantu niho bari bishikiye urazi neza yuko bamaze kumwereka ugo rukundo mu myaka yose nubu kandi ngo narota ahagarika ahubwo ngo abandanya ariko arabikora. Uramukunda Kigingi cyo kimwe n'abandi bose bakora umwuga wabo wo gutwenza comedy bose urabakunda nimba bakunda rero nizere yuko wama ubashigikira. Kigingi sama comedy yarangiye mugabo ngo numwakuza ngo izoba gira ico ubwiye ngaha Kigingi. Tubandanye aho nyene kubasanzwe bakoresha umwuga wabo mu gutwenza abo bita ngo nabakomedie na Mutima rero ngo nawe nyene yarashitse gushigikira Kigingi ariko ngo igenekerezo rya 2028 ukwezi nuko 8 umwaka n'unyene 2022 ngo azoba ari ngaho kuri Miki nkuko rero babikora urazi yuko umwagenda akamushigikira uwundi nawe kandi akaza akamushigikira ngo na Kigingi ni hazoba yibereye uretse Kigingi rero gasore defense nkuko tumaze imisi turiko turabikubwira ngo ningaha nyene akabijya rero ngo ubu ngo yamaze kumenya ya matable ya VIP ukuntu bizoba bimeze ndetse no ku muryango ngo kwinjira ibihumbi 10 nabo nyene arabashaka abi ibihumbi 10 ndetse n'ushaka kuriha ibihumbi 200 byose bose arabakeneye ariko kandi ubu yazanye akabijya ya matable VIP ngo birashoboka rero kushobora kuba urafata table ukabura bisaba kare aho twibukanya yuko ari kuri Miki ngo ni saha 10 giteramo kizoba gitanguye ni Twenga na Mutima show imiliyoni 2 n'ibihumbi 500 aho ni ku bantu 10 mugabo uzocuronka champagne iri kumwe na enkeni 10 n'inkoko 3 hama kuri ku miliyoni 2 izoba arabantu batandatu kuri table mukaca murubona ico bita Jack Daniel nawe nyene murabizi yuko ari mu bwoko nyene bw'ama champagne hama mukaca muronka Heineken 5 n'inkoko 2 aho rero turiko turajana kuri table y'abantu 5 umuriyoni 1.5 ukarocuronka black hamwe n'inkoko 2 hama ku muriyoni 1 abantu 4 urashaka kuronka black nyene n'inkoko 1 ku bihumbi 500 abantu 4 murashaka kuronka ka 20 hamwe n'inkoko aho rero ngo arabahamagarira abashaka rero kubisaba kare abashaka kubishaka
nabibasaba kare murashaka kumwakura kuri 79 amajana 206 amajana 467 ntuzosibe rero ngo ntiwabimenye na cyane cyane ngo nabajya bo ku muryango mushaka kurihira hajya ngo ni 10,000 murashaka kwinjira ahandi 20,000 rero ngo nuko kuntu mushaka kuraba ingene mushaka kumuteza imbere Mutima Comedy. Ndakwibutse yuko azo ari kumwe na timu yiwe hama n'abaririmbyi batandukanye nka Masterland, hazoba hariho Mukombozi, hazoba hariho Estanishe, hazoba hariho Satbi. Abo rero murabaririmbyi bazoza kwifatanya muri ico giteramo ciwe Twenga na Mutima show hamwe nyene n'abakomedie bose nibo bazoba bibereye. Igenekerezo rya 28 hamwe ukwezi k'umunani ni ngaho kuri Miki niyo mape ndaguhaye. Yes, tubandanye n'amakuru yacu tugende kwa Meili umuririmvyikazi dushaka kuvuga ko atarakora imyaka myinshi mugabo bikorwa amaze gukora bibandanya biriko birashimwa. Ni Meili aho yafashe urugendo atashimye kuvuga neza na neza ahagiye nivyo agiye gukora muri buka yuko hari vuba ariko kandi akaguma tubwira ati murindire hari igikorwa nagiye gukora, hariho collabo nagiye gukora vuba muzoshobora kubona. Yatubwiye ko agiye gukora umuziki mugabo ntiyatubwira neza ahagiye. Ubu byamaze kumenyekana neza na neza kuko n'indirimbo yiwe yamaze kuyirekura indirimbo yashoboye kuririmbana na Wakibenda ngaho muri Uganda. Urashobora no gucukubitira ngaho kuri YouTube. Ubu yamaze gushikako aho yatangiye kwishira kuri platform zitandukanye. Ubu kuri YouTube ubu tuko turavugana nihiri genda uce wirabira iyo ndirimbo. Uravye video ukaraba na video y'indirimbo aheruka kurekura na Mpenda ndetse na Pampana byose hari ukuntu mu nyambaro bigenda birahinduka. Ndakubwira byinshi ahubwo wowe cukubitira ngaha kuri YouTube wandike Meili hama ucugenda urabe iyo ndirimbo ubandanye uryoherwa. Uyu mwige mukuna ariko araza akabandanya gutya ubona biriko bigana he. Narijya yatubwiye yuko amakolabo afise ari menshi ngo no muri Tanzania turashaka kubona kolabo yakoreye. Wibaza yuko ari byagiye bivugwa ngo yoba ari zucu bakoranye mugabo uko biri kose nitwoguma tuvyibaza turindire nkuko yamabikora nka surprise. Ni Meili ubona yuko ari akiza ndetse hari n'abandi babigeme bariko barakora. Hari akajambo ushaka kumubwira Meili, gira icyo umubwiye ngaha muri commentaire. Yes, tuvuye kwa Meili tuca tuja kwa Big Fizzo. Murazi ko yaramaze imisa guma tubwira ati ko hari indirimbo yiwe agiye kurekura, indirimbo yiwe intwari. Murazi ko nahangama irimwe amajambo nyene muvuga ati ego kweri munaririmbye urumva yuko uburundi ushaka kubumenya uciye muri iyo ndirimbo. Ubu rero intwari ndayigutuye nayo nyene arashimira intwari dashoye kugira ico zikoze kugira uno musi Burundi Burundi abarundi twishime kuba mu Burundi. Ivyo byose nivyo biri ngaho muri iyo ndirimbo yiwe intwari. Tutibagira twibukanya yuko twigeze kubabwira yuko aje mu giteramo aje gukora festival de l'indépendance ikogwa na Bantu Boy niyo yari muzanye igihe yaravuye i Burayi kandi ku kibuga c'indege yavuze ati ndaje ndayikore ariko kandi ndasubira inyuma fise gusubira inyuma. Ubu rero turiko turavugana akaba atabarizwa ngaha igiteramo yashoboye gutumigwa kandi ngaho nyene igiteramo yashoboye gutumigwa kandi aho igenekerezo rya 13 ntivyasivye yaciye aba yamaze kwishikira. Nizere yuko Big Fizzo kujya kunaguma kubwira ati ngo ni alere turu agenda agaruka ngo na cyane nubwo muzi neza yuko ari umurundi kandi akunda Burundi ariko kandi kuduserukira ngo si bibi kugira tumenye ngo nigera azogaruka nibiki azoshobora kandi gukorera hariya. Ivyo ntidushobora gushoka tubimenya. Urazi yuko ubwiwe yamariko aratumenyesha uko ibikorwa byiwe bikurikirana. Ni Big Fizzo mbega na wewe wamaze gukurikirana iyo ndirimbo intwari cukubitira ngaho kuri YouTube uyumvirite.
tumere nk'abarangiza nyene ikiganiro cacu duhereze ku nkuru yo ngaho muri Amical de Musiciens twarababwiye vyinshi kuvyerekeye ukuntu amatora yagenze cyane cyane kubatwara Amical de Musiciens uburundi bwose aho hashoboye gutahukana ikibanza ca mbere nk'usanzwe nyene ubu arongoye Amical de Musiciens Ndayishimiye Bright aho icegera ciwe ari Kimana Edith asanzwe ari manager wa Bantu Boy urazi yuko aribo basanzwe ubu batwara Amical de Musiciens. Rero Amical de Musiciens ngo ni yahagarikiye ngaho itegerezwa kuba ifise ishami ryo ngaha ibujumbura ndetse ngo no mu ntara hagati abantu baza baraserukira iryo shira hamwe. Ku munsi wa gatandatu rero igenekerezo rya 13 niho hari hategekanijwe amatora yo kumenya ninde agiye kurongora ishami ry'ibujumbura. Murazi yuko ivyifata kibanza ryari rirongoye Masterland ariko kandi Masterland yarasubiye kandi kwitoza ari kumwe na Arnovich abaririmbyi babiri. Murazi ivyahitiye ivyabo hariya mugabo uko biri kose bari bahuriye mu matora kugira mumenye ati ninde agiye gutahukana ico kibanza. Ukuntu vyagenze rero isaha yabaye ijya nyene abantu baba barashitse mugabo bararindira uwitoza Arnovich kwashika biranka mu kugira rero kugira bamenye ngo amakuru yiwe baramutelefone baramubaza ati bimeze gute nkotemagara nameze neza ahubwo ndarungika umuntu ahava anserukira. Uwo muntu rero araheza aratogwa amatora arabandanya aho rero amatora abari bategekanijwe gutora bari bagera kuri 65 ariko abashoboye gushika mu kibanza n'abashoboye gutuma ko bashaka kubatorera bagera kuri 46. Masterland acatsinda ku manota 40, Arnovich nawe ku manota 6. Nkuko vyama rero ngo ugize ufashe ikibanza ca kabiri ngo niwe akunda guca aba umuvisi. Kubwa Arnovich rero ntiyabishimye kuba umuvisi ahubwo haciye haba kwitoza ukundi bushasha umuntu ashaka gutahukana ico kibanza aho uwitwa Bizo Uwezo usanzwe ari umuraperi niwe yaciye afata ico kibanza cyo kuba umuvisi ngaha muri mairie ya Bujumbura muri Amical de Musiciens. Umusekretari nawe Pami Queen rero ngo nukubaha umwanya barabe ngo ibintu bagiye gukora. Ni Amical de Musiciens uzi yuko ihurikiyemwo abaririmbyi batari bake narijya ngo mu civugo cabo ngo baba bashaka ngo iterambere ry'umuririmbyi abo bagiye kwirongora ibujumbura mugabo bajya bandi nabo nyene nakubwiye bayirongoye uburundi bwose ngo ubuvuba kandi ngo no mu ntara hagati hagiye kuboneka abagenda baserukira Amical de Musiciens. Bibaza yuko ari kintu bigiye guhindura narijya ubona yuko abariko baratogwa n'abantu nyene basanzwe bakora umuziki kandi nabo bashaka iterambere. Reka turindire ngo abo bazotwara gushika mu 2027 aho tuzoba twamaze kumenya ivyo bamaze gukora. Reka ndagushimire wewe udahengeshanya kudukurikirana wowe wamo kumwe natwe ndanagutumirira cyane mu biganiro vyacu bicangaha kuri Indundi TV ndakwifuriza amahoro tuze dusubire kandi muri iki kiganiro. Ciao ciao.